Mwiriwe neza mwebwe mwese muri murakurikirana kino kiganiro c'urunani rw'ibimenyeshamakuru radio Inzamba Agateka kawe, radio RPA ijwi ry'abanyagihugu hamwe na televiziyo Renaissance. Ikiganiro kikaba catunganije gifashwe mu mugongo na ABC Canada. Muri kino kiganiro tuja kurabira hamwe aho igihugu kigeze mu bisata bitandukanye na cane cane mu bisata vy'ubutunzi vya politike, agateka kazina muntu hamwe mbere n'umutekano. Iki kiganiro kikaba kiriko kiremeshwa na jewe nyene Alice Hakizimana, mugenzanje Bonfils Niyongere aracariko aratunganya ivy'ubuhinga bw'ivyuma ngira ngo araza kudusanga aho tuba tugejeje. Abatumire dufise ni Ambassadeur Apollonie Simbizi yaserukiye Burundi mu bihugu bitandukanye harimwo mbere n'igihugu ca Canada. Turabahaye kaze Madame Ambassadeur. Murakoze. Uwundi mutumire dufise ni Eugene Nindorera yabaye umushikiranganji wa leta y'u Burundi, akaba n'imboneza mu bijanye no guharanira agateka kazina muntu, kuko nko batabizi ari mu batanguje ishirahamwe ry'igiteka. Turabaye kaze Eugene Nindorera. Murakoze cane, abaje ndamutsa nabo turi kumwe n'abatwumviza bose. Murakoze. Umutumire agira gatatu ni Andre Kwigize, umuhinga mu bijanye n'ubutunzi, akaba kandi yarajejwe amabanga atari make haba ku rwego rw'igihugu canke ku rwego mpuzamakungu, akaba n'ubu akurikiranira hafi ibibazo by'ubutunzi mu Burundi. Kaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije kandi ndaramukije nabo tuja gusangira ikiganiro n'abaja kutwumviriza. Murakoze. Utumire agira kane ni Phineas Nigaba, icegera c'umugambwe Sawanya Frodebu. Kaze mushinga na Phineas. Ndaramukije abo turi kumwe turiko dusangira ijambo, nkaramutsa n'abari kubatwumviriza bose aho bari mu bice bine bigize isi. Murakoze. Umutumire wa nyuma turi kumwe ni Jean Marie Ndabashinze, umumenyeshamakuru yakoreye radio y'igihugu, akaba mbere ahora yumvikanira kuri radio Inzamba Agateka kawe. Ndakuramukije Jean na Jean Marie. Ndakuramukije Alice, ndaramukije nabo tuza gusangira ikiganiro. Twari twifuje mbere no kuba turi kumwe na Faustin Ndikumana arongoye Parsem, ariko ku munota wa nyuma yatubwiye ko bitashobotse kubera ibibazo by'amagara ya mukitsi. Watumire bacu ndongeye kubaha ikaze, naha ikaze kandi abari kubadukurikirana muri kino kiganiro. Tutarinze kurandira, ngira ngo imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina nashaka guha ijambo abatumire bacu tuvugane ubwa mbere kuri bino bibazo twavuganye, imbere kubivugana ko mu buryo bwimbitse, mu gihe kuri ino gerekezo rya mbere mu kakaro c'u Burundi buhimbaza imyaka 62 iheze bwikukiye. Mwebwe uno musi muri rusange Uburundi mubona bugeze hehe? Reka duhe ijambo ubwa mbere Ambassadeur Apollonie Simbizi. Murakoze cyane Madame Alice kuduha ijambo kugira ngo dushikirize ico twiyumvira kuri uno munsi igihugu c'u Burundi kimaze imyaka 62 kironse intahe yo kwikukira. Mu vy'ukuri nk'uko mwabivuze kare, muriko muratupresenta, jewe nivyo narabaye ambassadeur, mugabo cane cane uno munsi naje kw'izina rya Alliance des Burundais du Canada. Nagira ndababwire yuko gihe twibaza kino ciyumviro kugira duhurire kuri ino sango tuvuge ivyerekeye aho igihugu kigeze, nuko twabonye yuko ubwa mbere muri ABC uyu munsi ushitse igihugu kigeze ahatemba, muri nkuko mwabivuze muri byose, haba muri politike, haba mu butunzi, mu vyerekeye agateka kazina muntu, eka no mu vya diplomasi nyene. Naho nyene twibaza rero tuti koba akaryo keza kugira duhure tuganire, tubone aho tugeze vy'ukuri, mu ntumbero yo kurondera ukugene twogerageza gushira inguvu hamwe kugira ngo igihugu cogorore.
nuko rero je nobivuga mu majambo magufiya ngira turaza guheza twinjire nyezina mu kiganiro nk'uko mubivuze murakoze. ego murakoze turaza kubigaruka mu buryo burambuye rw'ijambo Eugene Nindorera mwebwe ubwanyu mubona Uburundi uno munsi bugeze uko ambasaderi Apolline yaje kubivuga nibaza yuko na jewe igihugu kigeze habi cyane kandi ikibabaje nuko tumaze imyaka 62 twikukiye nico gituma tworeka kuraba ivyo abakoloni baturaze tukaca turaba twebwe ico twakoze muri iyo myaka yose kugira dushobore gukora ku neza y'abarundi. Ubu rero turashobora kubona yuko tukiri kure cyane abarundi benshi bamerewe nabi ari mu vyerekeye agateka kazina muntu mu vyerekeye intwaro itabereye kuko bakora cyane cyane barondera inyungu zabo muga kandi bateza kuraba kurondera inyungu z'abarundi bose nico gituma kubganje turaza kurabira hamwe icokogwa kuko cyane cyane ikeneye no kuvuga ati hokogwa iki kugira tuve muri iyo ntuzeye muri iyo aho igihugu igeze kugira turabe ko twoyiteza imbere. murakoze cyane aba batumire babiri bati igihugu kigeze ahatemba Andre Kwigize mwebwe niko mubibona Andre Kwigize sinzi ko mutwumva ngira ngo umushinga ntayande Kwigize ntatwumva reka tube turaha ijambo Phineas Nigabicege y'umukuru mugambwe Frodebu mwebwe muba mubona namwe Uburundi bugeze hehe abatumire baje kuvuga bagize bati Uburundi bugeze aho mwasa ashaka mwebwe namwe uko niko mubibona ego haraheze imyaka 62 habonetse intahe yo kwikukira muri iki gihugu cyacu c'u Burundi. Imyaka rero si mike umuntu afise imyaka 62 aba amaze kuba umuhumure ni kuvuga bari impanuzwa jambo kubera ko yaba tutakiye turaca mu bibazo bikomeye twatugeze kure ariko uno munsi Uburundi burafise ibibazo bitari bike mu bya politike mu by'ubutunzi no mu by'imibano ariko dusubirije amaso inyuma igihugu cyarazingamiswe n'injyane zagiye ziraba mu iki gihugu kuko kuva twikukiye 62 mu 65 haciye haba ingorane haraba ubwicanyi 39 ubwicanyi 72 ubwicanyi 88 ubwicanyi 93 ubwicanyi 2015 ubwicanyi ibyo byose rero byatumye abarundi basanzara abatapfuye barasanzara haboneka n'impunzi zitari nkeya abarundi baratatana bica bituma rero ibyari gukogwa kugira ngo tube tugeze ku ntambwe nziza ntibyakorwa kubera ko hagiye haracamo ibyo bihe bibi bica bituma rero Burundi usubira inyuma kugeza uyu munsi rero urabona ko intambwe iracyari ndende kugira ngo Burundi bushobore gufata inzira nziza kuko ibyo bintu byose byagiye birasiga ibikomere bitari bikeya mu Barundi. ego murakoze Phineas Nigaba tuha ijambo Jean Marie Ndabashinze umenyesha makuru mwarakoranye na radio y'igihugu uno munsi murakorana n'amaradiyo y'abamenyesha makuru yahugniye mu bihugu bitandukanye mwebwe uno munsi muravye aho Burundi bwavuye naho bugeze mubona bimeze gute urakoze Alice kumpa ijambo nagomba gatoyi guhera ku co twari dukunze gukora muri radio y'igihugu buriya abajournaliste bo kuri radio y'igihugu ligne editoriale yabo ya mbere no gusuiva l'action gouvernementale nico kintu ukurikirana ibikorwa vya leta ukurikirana ibikorwa vya leta nukuvuga yuko hageze umunsi nk'uyu twaraba tuti
tugeze ku myaka 50, mbega kuwa 51 tuzohimbaza tugeze he tugana mu kwikukira nyakuri. Ubu rero ku wa 62 nk'uko bose babivuze, nk'uko abarundi babibona, murabona aho tugeze, aho ata kintu na kimwe Uburundi bufise. Kandi rero ugiye kuraba ukaraba ukanibaza uti mbega ejo hazoba heza, urashobora kubwira uti biragoye kwemera, uravye na cane cane amajambo abategetsi bavuga uno munsi. Kuko kurya abarundi baba bivuze bati intango y'ubuhanza n'amasoso, urya iyo umuntu atariko aravuga ibintu ubona ko biganisha kuva mu ngorane, biragoye kuvyemera. Nibaza ko tuza kubigarukako mu kiganiro. Nkuko rero bandi babivuze, Burundi aho bugeze ni habi cane gusumba imyaka yose jewe nabonye ndi umumenyeshamakuru wa leta. Murakoze. murakoze cyane, kugira ngo dutere intambwe turabe mu gisata kimwe kimwe byagiye biragenda. Muravuze muti kuva mu Burundi bwikukira bwaraciye mu bihe bitandukanye. Fenias yavuze ati Burundi bwaciye mu bihe byinshi by'intambara, ariko ubu intambwe iracari ndende. Hari n'abagira bati bwarasubiye inyuma cane na cane cane mu bijanye n'umutekano. Ngira ngo nk'ijambo Eugene Nindorera yakurikiranye cyane ry'agateka kazina muntu, uno munsi umuntu aravye ubwihe Uburundi bwarimwo mu bihe by'intambara, naho uno munsi biri mu bijanye n'agateka kazina muntu, umuntu yovuga ko vyasubiye inyuma, byateye imbere canke byadindiye? Igikuru ni kumenya cane cane ico twebwe tushaka, ico twifuza. Ko tugiye kuraba akahise ku Burundi, uko Jean Marie yaje kubivuga n'abandi, ari ibintu vyabaye muri iki gihugu. Sinsubiramo kubabwira iyo myaka, mwese murayizi, hapfuye abantu benshi cyane. Ico gituma tugiye tukaraba ico gihe abantu bapfuye n'ingene abantu bamerewe nabi ubu, urabona yuko abapfa si nk'abapfuye muri 72 canke mu 93 canke muri 2015. Mugabo igikuru ni kumenya ati none abantu barabaho neza, barashobora kuvugana uko bakashikiriza ivyumviro ko bifuza, abantu barafise umutekano, abantu barafise aho bashobora kwitwara, ubutungane bwigenga bugashobora gufata ingingo ata amategeko bahawe n'abategetsi. Murabona ko ivyo byose aho tugeze ubu suko twari tuvyifuza, ni ukuvuga ko bimeze nabi cyane. Kandi kuri jewe ni uko ntawovuga ati ni kubera abari ku butegetsi batabizi, kuko twese turazi igihugu ingene yotegeza gutwagwa, mugabo bakakora ibindi kubera nyene bafise ivyo barondera, kubera badakunda igihugu. Nico kibabaje cane cane. Abari ku butegetsi ubu, ejo bundi bari mu buhungiro canke iki, barabonye ibitari ivyagenda nabi mu gihugu hagati, ingene abantu batatwara uko bifuza. Ivyo vyose baravyibagiye, bashitse ku butegetsi baciye basubira kugira bimwe bibi abandi bakoze imbere, hanyuma bakaca no kurushaho bakarushaho, kuko ivyo bakora ku bintu bimwe bimwe ntivyari bwaboneke muri iki gihugu. Nico gituma rero tugeze habi cane, kandi twari dukwiye kuraba icokogwa, kandi cokogwa n'abarundi benshi, kuko abarundi bifuza yuko tubana mu mahoro, mu mutekano, ko agateka muntu kubarizwa. Nibo benshi cyane, nibo benshi, hafi bose. Abo rero bakeyi batavyo bashaka, nibo batuma batumera nabi, kandi bikatunanira kubabwira ko uwo kurikira. Murakoze. Ego icokogwa turaza kugaruka ko mu kanya. N'ijambo
Phineas Nigaba bavuze bati agateka kazina muntu byarasubiye inyuma byateye bimera nabi ariko nk'uko umushingantahe Eugene Nindora yaje kubivuga mu gihe c'intambara abantu barapfuye nibyo ariko mu gihe uno munsi umuntu yibaza ati intambara ngira ngo nkiki y'amasasu yaragabanutse uno munsi haracavugwa cane ibintu by'ubwicanyi mu gihugu abantu bazimira ntibasubire gutorwa iyo bagiye ibizigwa bitorwa hirya no hino abantu bafungirwa ubusa mwebwe Phineas Nigaba nk'umugambwe Frodebu ivyo mwebwe mu bihe siguro nki ego ubwa mbere na mbere nashaka ndabwira ko mu Burundi ibi bintu bijyanye n'agateka kazina muntu ni ibintu bituraba twese ariko hari abo bibazwa ubwa mbere bibazwa leta kuko niyo ifise itegeko ry'uko iby'amahoro n'umutekano bibazwa leta ari ibyo abanyagihugu canke ibyo batunze canke n'abanyamahanga babanga muri iki gihugu cyacu Burundi. Nashaka nsubira inyuma gatoyi turabye muri iki gihugu cyacu Burundi uko intwaro zagiye zirakurakuranwa byagiye biraboneka kuko hariho novuga umugwi w'abantu akagwi gashaka kwigungira ko iby'igihugu konyene murabe n'ibyagiye biraba n'igihe haba amakudeta haca havuka akagwi ugasanga ibintu byose biri mu minwe y'akagwi k'abantu rero ibyo byagiye birakura ku ntwaro zose n'uno munsi biraboneka ko hariho umugwi ushaka kwigungira ko akagwi gashaka kwigungira ko iby'igihugu konyene ibyo rero bica bituma iyo haje ibintu byo gukumira abandi bituma haza ibindi byiyumviro atari byiza mu bantu usanga rero wagira ngo abaze ati yakumiriwe ugasanga aragize ibibazo rero ibibazo by'agateka kazina muntu ni ibibazo byagiye birasubira inyuma cyane kuko nk'ubu tuvuze ibintu bitanu nufatirako hariho n'ibindi byinshi ariko mfashe ibintu nuvuga elementaire mbega uyu munsi umurundi arafungura bikwiye mbega uyu munsi umurundi arashobora kwiyambika impuzu ashatse akambara neza mbega uyu munsi umurundi arashobora kuronka ahantu akika umusaya hehi wiwe akaronka ahaba atangorane mbega uyu munsi umurundi arashobora kwivuza neza mbega uyu munsi umurundi arashobora kwigisha umwana ukabishaka ikibagiwe cyo mbega uyu munsi umurundi arashobora kuryoherwa aho nafashe bya bintu bitanu bigize umuntu ndetse nagiye kure twebwe rero ko tubibona nk'ibi bitanu byonyine ntabwo umuntu ashobora kugira ngo abironke atabironse rero agateka kiwe bwa mbere karahungabanye hama rero duca tuja kubijanye n'ingene ubutungane bukora ubutungane mu Burundi naye n'icubahiro mukuru w'igihugu yamaye abivuze ko bufise ibibazo hagara mu gihugu ubutungane bufise ingorane agateka kazina muntu bica bigorana ingene kubahirizwa ariko n'abaciriye mu ijambo umushinga Phineas mugize muti n'umukuru w'igihugu yaba bivuga mwebwe mu mugambwe ukorera mu Burundi kandi tugira n'amahirwe muri mu Burundi ivyo murabibona muri mu Burundi mbega uno munsi ko ubutegetsi bwira buti mu by'ubutunzi ibintu bimeze neza mu by'umutekano bimeze neza mu bisanzwe abavuga ko ibintu bitameze neza mu Burundi na banka leta mwebwe nk'umugambwe ukorera mu gihugu no munsi muhanura iki leta canke mufise uruhare uruhu mu bisanzwe umuntu avuze ngo bimeze neza ijisho rirakwereka twebwe nk'umugambwe Sahwanya Frodebu ikintu kimeze neza turemeza ko kimeze neza ikitameze neza turabati ntikimeze neza
bituma mwumva ko twama twerekana neza ibitagenda neza tukabivuga. Rero iyo abari mu butegetsi bavuze ngo bimeze neza, hari igihe bashaka kugira ngo bivuge uko babona, ariko umuntu ariko yivuga hari igihe we ashobora kwiha amanota menshi akavuga ati akivuga ibi hirya no hino, mugabo wundi akayamura akavuga ati oya ibi birakenewe. Ikiba gikenewe rero ni igiki? Ni ukureba ati mbega wa muntu ambwiye ngo ko ngaha nakoze ikosa ryoba ari ryo umuntu ashobora arikosora. Twebwe rero mu Burundi ntivyera de, kuko tunje twaba twatanze impanuro kugira ngo ibintu bitumbere, kuko hariho amategeko mu iki gihugu, hakaba n'amategeko mpuzamakungu. Ibyo byose rero duteza kubyubahiriza kugira ngo mu gihugu gitwagwe hakurikije amategeko. Urumva muga musabanya Frodebu turavuga ibitagenda neza tugakebura leta kugira ngo ibikorere ko, kugira ngo itere intambwe tuve mu ibyo bibi tuje muri byiza. Ibi rero ari byiza naho iyo hari ikintu cyabaye cyiza nacyo nyine turakivuga nk'uko twabivuze, kuko niko bimeze. Rero kuvuga ngo umuntu wese ngo avuga ngo ikintu kimeze neza ngo n'umwasi w'igihugu, icyo twovuga ko iyo mvuga toba ari nziza, kuko mu Burundi niyo umuntu afise umuryango, abana bose ntibatezwa kuvuga kimwe n'abavyeyi. Abana nabo barashobora kuvuga bati yamara hari ikosa ni mukosore. Umuntu atezera ko amareka arumviriza ku munsi kugira ngo ibyo bavuze bitagenda neza bikosorwe ku neza ya bose. Ego turaza kugaruka kuri ivyo mukanya cyokorwa cyane mwe muri mu gihugu ngira ngo muvyegereye murashobora kuduha umuco kurusha. Reka tuhe ijambo umushinga ntayanze kwigize. Hari ico Fenias yavuze mu kanya gaheze ati ibintu umuntu akeneye kugira ngo abeho no munsi nta n'ibyo afise, ntarya ahage, hariho ibyo atashobora kuronka kugira ngo ku munsi ashobore kubaho nk'umurundi afise agateka kiwe. Mwebwe mukurikirana ibintu by'ubutunzi uno munsi hariho ibintu byinshi bivugwa, haravugwa igitoro kibuze, haravugwa ibintu bitari bike bibuze mu gihugu, mbere bisa no kubenga ubuzima bw'igihugu mu bijanye n'ubutunzi vyarahagaze. Mwebwe nk'abakurikirana ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu mubona ivyo bintu bishobora kuba vyavuye kuki? Agatelefone k'umushinga nahe niko gize gira ngo kariko karamugora, niyo yashobora kugaruka ngira ngo araza kutubwira. Reka iki kibazo ndagibaze Ambassadeur Apolline Simbizi, mwarakoreye muri diplomasi kandi ndazi ko n'umubandanya mukurikirana ibijanye n'igihugu naho mutarabibijejwe ivy'ubutunzi, ariko murafise ico mubivuga ko mwebwe mubona ingene vyagiye birayangara mu bijanye n'ubutunzi uno munsi aho bigeze, aho tugereza ku gihe ata n'iritiro ry'igitoro rishobora kuba riboneka mu gihugu, isukari kabura, gushika naho abantu badashobora no kuronka ingene biyunguruza kugira ngo baje ku kazi. Mugiye murakurikirana uko vyagiye biragenda uno munsi kugira ngo dushike kuri ico kintu c'uko ibintu byose bisa n'ibihagaze mu by'ubutunzi, mubona imvo nyamukuru yoba yatumye Uburundi bushika kuri ivyo ari iyi? Murakoze kumva ijambo mukambaza ico kibazo, rego nticoroshe, naho ntari mu bakurikira cyane gose ivyerekeye ubutunzi ndavyumva kandi ndabibona naho noba ntari mu gihugu, kuko naho twimutse ntitwimukanye abacu bose, turazi ingene babayeho turavyumva. Ica mbere jewe nibaza twabuze mu zindi mu bindi vyerekeye agateka kazina muntu ingene kadasonerwa, baravuga ko twaciye mu bihe vyinshi, mu bihe bigoye, kandi n'ivy'ukuri Uburundi bwaraciye cane mu bihe bigoye, kuva twikukira
haba mu by'umutekano mbere no mu by'ubutunzi. Muribuka yuko no mu mirongo icenda na gatandatu umengo harabaye n'ibya ambargo ku Burundi, ariko mvuze iby'ubutunzi aho tugeze ubu ntaho twari bwagere, naho nyene Uburundi bwaronse ico gihe ambargo, ibintu ntivyinjire, ariko igitoro carabonetse, ariko abantu barafunguye, ariko kandi abantu barashoboye kuronka ikinyobwa, n'ikinyobwa cahora gitunze Uburundi bavuga ngo ntakiriho ca Brarudi. Rero nibaza yuko kuva aho kumbure ati mbega none ivyo vyo vyagenda gute, je ndibaza yuko abari ku butegetsi ico gihe naho hari ingwano, naho hari ingorane, ngira ngo bari bafise ico bahurizako co guhura bakabona ko Uburundi buri mu kaga, bakarondera ingene babisohokamwo. Ico je ico nokwitangira ngo mu Gifaransa une concertation, kugira ngo barabe inyungu z'igihugu, barabe ingene basohoka muri ako kaga, kandi ico gihe barashoboye kubisohokamo. Ariko ingorane je nibaza cane cane muri ibi bihe dutwarwa na CNDD-FDD, no muri iki gihe mbere dutwarwa na President Evariste Ndayishimiye amaze imyaka 4 atwara Uburundi, jewe ndabona umengo hariho ingorane y'ukutagira mbega no gutunganya planification. Bakavuga bati igihugu mu myaka 5, mu myaka 4 tuzoba dufise ikinaka canke ikinaka. Nagira rero ndababwire yuko igihugu kimaze gushika ngaho aho badashobora kuronka une planification, badashobora gutegekanya ingene umwimbu w'igihugu wogenda, ingene abantu boja ku kivi, nta kuntu rero igihugu gishobora kuronka ico cimbura nk'igihugu, nk'abanyagihugu. Tugezaho nibaza ko leta iteretse gushikiza uburyo novuga, iteretse abanyagihugu la vision, ibatunganirize, ibereka ingendo yo kugira ngo bashobore gukora, bagire ico bashitseko. Ico twabonye ahubwo nuko biyugaranye, bariyugaranye, bamaze kwiyugarana rero biragoye ingene bashobora gukorana n'abandi, bakaronka ico nokwita bagakorana n'abapartenaire. Bariyugaranye mu buryo bubiri. Uburyo bumwe nuko aho muravyibuka mu 2015 aho bugaye badashoboye gukurikiza na cane cane ivyo gusonera agateka kazina muntu, abanyaburaya ONU baragize nabo nyene ibisa no kubugarira, barabategeka yuko botunganya ivyo vyerekeye agateka kazina muntu, ko vyariko bigenda nabi, ubwicanyi bwari ndanse, ariko baragerageza gukora uko bashoboye, nuko kugara barakubakurako, mugabo biranga yuko bakurikiza ivyo bumvikanye, kugira ngo vy'ukuri ama projet de développement yinjire, abeho. Ico baronka ubuye nibaza ko ari ibintu vyerekeye kugarukira ku bantu bamerewe nabi, ivyo bita humanitaire. Nico gituma rero je nibaza ko aho hantu twahashitse, kuko habuze ubutegetsi butegekanya ingene igihugu cobandanya gitera imbere mu vyerekeye ubutunzi. N'ivyari bihari bakabikuraho kandi ataco babisubirije. Abarundi, mfashe akarorero gatoyi, abarundi baratunga inka kera. Je narumvise bavuga ngo inka nizigume mu mazu, kandi atari ubwoko bushobora kuguma mu mazu, ngo hanyuma ngo nibatunge inkwavu, ngo nibatunge n'ibindi bintu bigoye numva ntorinda gusubiramwo bahora bariko baravuga. Je nibaza ko baticara vy'ukuri, leta ngo yicare itunganye igikorwa c'ukugene ubutunzi bw'igihugu ushobora kuja imbere, aho kuraba ivyerekeye igihugu bagaca baraba ibiberekeye bo. Perezida akarima
akarima kumbure sinzi uburyo akoresha, ariko abanyagihugu siko baba bariko bararima. Abanyagihugu bakimbura ibigori, leta igaca ibigura akaba arija kubidandaza, umunyagihugu ntadandaza. Ariko ivyo perezida arimye sinibaza yuko leta ariyo iciza kubidandaza, niwe avyidandariza kandi yarabivuze. Rero shaka kuvuga iki muri ivyo vyose? Shaka kuvuga ko ata kintu gitunganijwe cari gutuma dusohoka, igihugu gisohoka muri ubwo bukene abarundi barimwo. Abarundi barakeneshejwe, ahubwo ngira ngo gukenesha abarundi ngira birafise ico bigamije kugira ngo ubutegetsi bubashe kuguma ngaho, kuko abantu baba bashonje. Iyo umuntu ashonje ntagira ico avuga. Nuko reka ngeze ngaho, abandi ngira bafise ico babivuga. Murakoze. Ego murakoze cyane Musadera Prodi. Ngaruke kuri imbere yuko ijambo ndabashinze ngaruke ku mushinga ntahe Eugene Nindorera. Ambasaderi avuze ati harabuze ubutegetsi butegekanya ingene igihugu cotwagwa n'ingene coshobora gutunganya ibijanye n'ubutunzi, ariko mu ruhande rwa leta bakagira bati umurundi akenye uno munsi ni umurundi w'ikinebwe, ni umurundi adakora. Mwebwe imvugo nk'iyo ivuye ku bategetsi bo hejuru, iyo mwumva hari ico ishobora gushikana ko igihugu? Mu bisanzwe nta mutegetsi ashobora kuvuga nk'uko, kuko ico umutegetsi agira ararondera inyishu ku ngorane abanyagihugu bafise. Mugabo kuco bavuga ati ni binebwe canke iki, umuntu aca yerekana yuko uwo mutegetsi atari ku kibanza ciwe. Nibaza yuko barakunda kuvuga ko abarundi bagoye gutwara canke iki, jewe siko ndavyibaza, kandi narakoze muri leta imyaka itari mike. Je nibaza yuko dufise abatware beza, abarundi baroroshe gutwara, biroroshe kuko twese turazi ico twifuza, turazi ico turondera. Nico gituma rero kubona nk'umukuru w'igihugu yidoga nk'umunyagihugu asanzwe, ivyo mu bisanzwe ntivyumvikana. Wewe yarakwiye kumviriza abarundi uko bidoga, hanyuma rero mu kwishura, mu kuvuga, we akaca atanga inyishu kuvyo abanyagihugu bavuze, ivyo babona bitameze neza n'ibiki vyose. Akariho rero yerekana icoterezwa gukora, icoterezwa gukorwa, kandi akabikora kuko niwe mukuru w'igihugu, niwe ategerezwa gufata ingingo zose zikenewe kugira izo nyishu zitogwe. Kubona rero umukuru w'igihugu abona ingorane aho ziri, kuko rimwe rimwe arabivuga neza, mugabo hageze ko afata ingingo zo gushira mu ngiro kugira ivyo bibazo byose bitorega imuti, ukasanga ntusubiye kumwumva. Nico gituma rero ku bwanje yarakwiye kwikebuka, yarakwiye kuraba ico avuga, kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu ni ijambo rikomeye cyane. Mugabo ubu tugeze aho afata ijambo menga ariko aritera inkuru, ariko aritera amablage, kandi abantu bamerewe nabi. Kandi kibi kubona ufise umukuru w'igihugu asuzugura ingorane wewe ushobora kuba ufise, akaca avuga ati ngura umunebwe canke iki, kandi ingorane cyane cyane ziva ku ngene atwara. Ivyo nivyo bibabaje cyane. Murakoze. Ego meja mwenda bashinze mpera aho nyene umushinga ntahe Eugene Nindorera yarageze ati umukuru w'igihugu ariko aravuga uno munsi umenga ariko aratebura ku bijanye n'ingorane abarundi bafise, kandi hariho ibibazo biraje ishinga abantu. Mwebwe imvugo nk'iyo ku bategetsi, umukuru w'igihugu gusa, ko tumaze igihe tuyumvana abategetsi batari bake, aho umenga ibintu bijanye n'ubutunzi, iyo bavuze bati nyabuna amafaranga y'agaciro ageze ku gitigiri giteye ubwoba, aho kitigeze kubaho ku Burundi bushikira intahe yo kwikukira, canke bakagira bati uno munsi ibintu byose vyaduze ibeyi. Wumvise ingene abategetsi uno munsi babivuga, umenga bariko bavuga ikindi gihugu atari Burundi, mu gihe abarundi bobo izo ngorane batabona ingene bazivamwo. Wewe warakoranye na radio televiziyo y'igihugu, warumvise abategetsi batari bake. Uno munsi iyo mvugo y'ubutegetsi bw'Ibujumbura uno munsi uyiha
insiguriye. insiguro y'imvugo y'abategetsi uhereye ku mutegetsi wa mbere Ndayishimiye, iyo uriko urayumviriza hari igihe wiyumvira uti ese ni jewe ntumva neza cyangwa ibi biriko biravugwa turi ku isi imwe, kuko nabivuze ngitangura n'icizere cy'uko ibintu bizohera iragoye kubera intango y'ubuhanza n'amasoso, kandi burya iyo umuntu atariko avuga ibintu bigaragara vyiza biragoye kwizera ko n'ivyo azokora ari vyo. Abantu rero batwara ubuye barafise ukuntu novuga ntibarakinira ku bukene abanyagihugu barimwo, biteye ubwoba ugaca wibaza uti aba bantu bari mu biki. Reka ntanga akarorero kamwe cyangwa tubiri. Umukuru w'igihugu nta ndwi iheze abwiye abarundi yuko umuntu yababujije kuronka igitoro ari indongozi imwe iri Burundi, niba atari karaswaganya nk'uko avuga ko navuga ko ari umuswahili, akavuga ati n'amakamyo yari karapakirwa uwo muntu arabandikira ati ntimuzane ico gitoro hagira habe kudeta mu Burundi. Aca aheraheza avuga ngo kandi ntaco nzomugira. Umukuru w'igihugu abarundi bamutoye ngo abacungerere ubutunzi, umutekano, ibiki. Mugabo uwo muntu yababujije igitoro, nimba ari ivyo uwo muntu yababujije igitoro ngo ntaco azomugira. Uraheze ukiyumvira uti none uwo muntu abujije amahoro abarundi bose ngo baronke igitoro, umukuru w'igihugu yarakwiye kumuhana vy'akarorero ngo ntaco nzomugira. Akandi karorero ka kabiri novuga, ubutunzi kugira bubeho harabaho kunyaruka gukora turabibona mu bindi bihugu bikikuje Burundi, aho umuntu azinduka akiruka n'umuntu ku giti ciwe. Iyo ugomba gutera imbere uravuga uti nzozinduka, nzogorobeza, nzogenda gutya, nzofata imoto, nzogirana. Nk'ubu jewe nagomba ahubwo mbaze ntuma abamenyesha amakuru bakiri Burundi bababonana Ndayishimiye, bamubaze ineza imwe ibintu vyo guhagarika amamoto vyoba vyarazaniye abarundi. Murabe ibintu ukuntu amamoto yaratunze abantu, abayatwara, abayaguze, abagirana. Ukibaza ko umuntu agifise akabaza ari Munyakabiga yiruka mu Buyenzi akagira akamoto mu nyuma akiruka mu Cibitoke hehe, uko ibintu biba biriko biranyaruka niko umwe wese ariko araronka icaje. Mugabe ivyo bintu ubihagaritse kuneza yande kugira ugira ikibazo kiyi wotuma ubishira mu ntuze mu barabara, hanyuma ukabatoza amataxi bakaronka na leta ikaronka. Mugabo ntabuzi ico babagamije. Umugani wa ambasaderi Apoloni, barafata ingingo bataravye abanyagihugu ukamengo kibazo uti ibintu bishoboka gute. Urumva rero ubutunzi kugira ngo bugaragare haba ivyo bintu vyose vyo kwipfuriza abanyagihugu ineza. Twebwe rero nkuko twakurikira abategetsi kwi radio kuri RTNB, iyi mvugo ni rya mbere tuyumva, ni rya mbere ubona abantu yivugira ivyo yishakiye, ajejwe igihugu, ajejwe abanyagihugu, wakavuga ubundi ukumva akavuga ngo kwiga ntibikenewe kuko ntibifatiswa. Ivyo bintu vyose ukagira uti bimeze gute? Nibaza ko tuza kubigaragara ko kucokorwa, mugabo tutaranahagera. Abarundi mu budasa bwacu turakwiye kubona ko abo twajeje igihugu bizogora ko badukura mu ngora. Aho none abayindagetse ego mukanya turaza kubandaniza kucokorwa, ariko imbere yuko tuvugana ivyokorwa nagira ngaruke ku mushinga ntahe Phineas asanzwe ari mu gihugu. Umushinga ntahe Phineas ni gaba wewe muri mu gihugu hagati, ibi tuvuga mwebwe mubibamwo ku munsi ku munsi. Ibibazo tuvuga by'ubutunzi canke by'ubuzima busa n'ubwanse mu Burundi, hagati yaho hariho ikindi kibazo gikomeye kijanye n'inyonyezwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Mu madosiye menshi tumaze iminsi twumva harimwo amadosiye ajanye
n'amamiliyaridi anyonyezwa canke akibwa n'abantu bakorera leta mugabo inyuma y'ivyo ntihagire ingingo zifatwa zo guhana abo bantu. Ivyo mwebwe nk'umugambwe ukorera mu gihugu usa n'uza arakebura leta uno munsi mubivuga kwiki? Murakoze. Mu bisanzwe twebwe aho tugeze amaso mu Burundi hariho ubukene, abarundi barakenye, turaja mu gihugu hagati tukabona ingene bimeze, turaraba abakozi bahembwa imishahara, abakozi ba leta ubu ayo bahembwa ntashobora guheza ukwezi. Turaraba rero hirya no hino tukabona ko mu by'ukuri ubukene mu banyagihugu buhari sagaseseshwa rumuri. Rero hagacakurikira iyo ubukene buje inzara ikiza, urumva ko abarundi bashonje. Ibyo uwovuga ngo ntibashonje yobabaza bakaroba yishurira abarundi, ariko twiwe turabibona aho duca hose, turumva n'ibyo batubwira, bakatubwira ko bitameze neza iby'ubutunzi kandi biranaboneka. Rero ibyo biva kuki? kubera iki hari ubukene. Ambasaderi yakigarutse ko mu bisanzwe uri kuratoza amakori mu bantu bakenye, hari igihe ayo makori wibaza kuzoronka ushobora kutayaronka kubera ko abo wayasaba bayabuze. Mu bihe byahera hari icyo twita appui budgetaire. Ayo n'amafaranga yava cyane cyane mu bihugu bya Buraya, Union Européenne. Ayo mafaranga yacaza cyane cyane gukora imigambi mikuru usanga bisaba amafaranga menshi tutayafise. Ibyo uyu munsi rero appui budgetaire ntiza kubera ko hatabayeho kumvikana ku Burundi n'ibyo bihugu bihurije mu ishami rya Buraya. Hari ibyo bo batumvikanye ko bica bituma ayo mafaranga ntaza. Urumva ko byari gusahiriza ingene abanyagihugu twari kuva mu izi ngorane, ariko urumva kubera ko hari ibyo batumvikanye ko, urumva ko twakitwa mu mporera. Rero kuvuga ko mu iki gihugu cy'u Burundi abiba syagaseseshwa rumuri, kuko n'umukuru w'igihugu yama yavuze neza ko hariho bakabuku, abo bantu banyonora itunga ry'igihugu, abo bantu basesagura itunga ry'igihugu bariho. Hariho n'imigambi myinshi twumvise bavuzwemwo, nk'urugomero wa Mpanda miliyaridi 54. Urumva abahakoze barazwi, turacarindiriye ko bafatwa bakagarukana amafaranga batwaye, mbere bagashyiraho n'indishyi y'akababaro, kuko n'abarundi batakaje byinshi. ngira ngo n'abashiriye mu ijambo umushinga nahe nigaba aho nyene niho hagaze ikibazo. Ababikoze barazwi, bari mu gihugu, kubera iki badafatwa? Barakingiwe. Aho rero twebwe iyo tubonye ikitagenda neza turasemerera duti hariya hari kitagenda neza, dukeneye ko cyogenda gutya. Abagishira mu ngiro rero iyo batagikoze bica bitera amakenga, kuko twarumvise nk'ubuheze umushikira w'abakozi ba leta batwaye amafaranga ngo imiliyaridi zishika 3,
baravuga neza ko abo bantu bababonye ariko ngo bababwiye ngo bahaye ngo iminsi 30 ngo bisuganye bayazane. Ibyo rero byose nta ku muntu yoba yibye ngo umubwire ngo ngafata iminsi 30 ngo yegeranye amafaranga abone kuyazana, ahubwo umusuma arahanwa kuko uwibye igitoke arahanwa, tubona yafashwe agahanwa. None uwo muntu yatwaye amafaranga y'igihugu worinda kumuha iminsi 30 y'iki? Ntiyabigize abibona. Urumva rero uko kudahana urafise inkurikizi no mu ibi mu bijyanye n'ubutunzi, kuko uca usanga abantu bijajara arayatura akavuga ati hari igihe nzokingirwa ntisifatwe. Ariko duhanura duti iyo ntibyobandanya gutyo, umuntu wese afise ari mu idosiye yo kwiba amafaranga y'igihugu, yo kunyongiza amafaranga y'igihugu, nafatwe ashirwe imbere y'ubutungane ahantu hakurikije amategeko. Icyo tuzobona tukivuga kugira ngo iryo tunga rusangi twese ridushikire, kuko amafaranga baba yavuye mu makori, amakori atangwa na bose. Dukeneye ko hubakwa amashure meza, dukeneye ko hubakwa amabarabara meza, dukeneye ko hubakwa ibitaro byiza, amasantere de sante meza, ntahandi azova atavuye mu mafaranga twegeranye. Turarindire rero ko tubazo bandukebura, nta kintu kizoba kitari mu muco tutazereka kuvuga, kandi twibaza ko umunsi uri izina abo tubibwira nabo mwene bazokumvishwa ryacu, kuko ega uyu munsi ubivuze ntibabyumve, ejo hagiye hazobyumva, ariko nukwamizako. Kandi namwebwe nyene muri abarundi bene wacu, aho muri mu bihugu aho muri mu bihugu byo hanze, ni kubandanya mudufasha tugashyira ingufu hamwe tugasemerera kugira ngo abo basuma bo babibitunga ry'igihugu bafatwe. Naho nogeze. Ego murakoze Bwana Phineas, tutere intambwe ngira ngo turabire hamwe icoko. Twabonye kuva tugitangura abatumire batandukanye bagize bati ibintu ntivyifashe neza, haba mu bijanye n'agateka na muntu, haba mu bya politike, haba mu by'ubutunzi byaradindiye. Uno munsi igihugu gisa nuko umenga ntikigira iyo kija niyo kiva. Mushinga ntahe Eugene Nindorera, uno munsi aho ibintu bigeze mwebwe mubonaho ku wiki? Murakoze kuyimbaza. Ibwa mbere na mbere abo bategetsi mu bisanzwe barazi ico bajejwe, kandi nkuko nabivuze kare, si ukuvuga ngo ntavyo bazi, barabizi. Kandi igihe bo batoba babizi, barafise ububasha bwo kurondera abantu babafasha kugira bazi, bafise ubwenge bukwiye kugira bashobore gukora ibyo bategerezwa gukora. Igihe rero atavyo bakora, ni ukuvuga ko atavyo bashaka. Abo rero badashaka guteza imbere igihugu, badashaka gutwara neza igihugu, ku bwanje ikintu umuntu yorondera ni kuraba ko abo bantu twobasubira tukashira ababishaka, abavyifuza. Ubwa mbere na mbere kugira ngo basubirizwe. Sabwe? Byoca mu nzira iyihe kugira basubirizwe? Ya mbere n'amatora. Mu myaka 3 canke mu mwaka uza, araho amatora azoba mu Burundi, sivyo? Muri ayo matora mumenye yuko nk'inama kenguzamateka canke inama nshingamateka mu byo bajejwe kugenzura ivyo leta ikora birimwo. Ubwa mbere na mbere rero abanyagihugu babaze ati abo bose bari muri izo nzego, kubabaza ati mwakoze iki? Mutashoboye gukora ku neza y'abanyagihugu, umva twosubira kubatwara? Ni kumva yuko abanyagihugu barafise pouvoir itari nto, mugabo iyo birashobora kutagenda neza. Kubera iki? Kubera araho bategura amatora nabi, kandi ukasanga barashobora no kuyiba. Igihe rero bivye amatora, urumva yuko batoye neza, uwo muntu azoba yatsinze amatora mu vy'ukuri siwe azoca yemerwa na seni. Ni kuvuga yuko ubu rero ikintu gikenewe
ni kuraba ko seni yokora neza kugira amatora agende neza. Ubu rero turashobora kugira pression, turashobora kubabwira ibyabaye nabi muri mirongo ibiri na kabiri, no, oya, mu mwaka wa 2020, hanyuma tubabwire ati muteza guhindura ibi n'ibi, murabishaka cyangwa ntavyo mushaka. Igihe atavyo bashaka bizobya vyerekanye yuko bashaka gusubira kugira amakosa cyangwa yuko bashaka kwiba amatora. Mugabo igihe amatora abaye, ni inzira imwe iboneka yo kubabwira ati wewe wakoze nabi, nta kamaro yo gusubira kugutora. Ivyo rero abantu bose bateza kuvyumva, kandi cane cane n'abantu bari mu mugambwe CNDD-FDD nibo bari bakwiye kuva hasi bakavuga ati ntimusubiye kutuzanira ba bandi, kuko ku bwacu ibyo bakoze babikoze nabi, nta nyungu twaronse, tumaze imyaka ingahe tumerewe nabi, kandi ibyo bateza gukora ntavyo bakoze. Iyo rero nimvo ya mbere, ni inzira ya mbere, kandi ku bwanje nta kuyifata minenengwe. Ibi vya seni ni kubiraba hafi na hafi. Ikindi naco, kenshi tukunda kuvuga ati twebwe nta bintu yo gufata inkoje we njamwe, ivyo navyo ni kuraba ko twoja. Mwabonye ibyabaye muri Kenya. Muri Kenya barafashe ingingo zimire nabi abanyagihugu, hanyuma baravuga ati turabihakanye. Harimo ibyo gukoresha violence gatoyi, mugabo mu nyuma umukuru w'igihugu yaciye asubira inyuma. Ubu rero ikibi nuko kenshi ni naho twese tumerewe nabi, kugira dufate action hamwe, tukaja hamwe kugira tuhakane ingene dutwagwa, araho abapolitike baca batujamwo kugira tuca tudyana. Kandi mu bisanzwe twese twari dukwiye kuvuga ati ukuntu dutwagwa ni bibi cyane, reka rero tubahakane. Abo bantu bo bivuze n'abantu baturuka mu ntara zose, abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa n'izindi andi moko mushaka, n'abantu, abagabo n'abagore, twese turashobora kuja hamwe. N'imigambwe nturabe vy'imigambwe, kuko ivyo abategetsi bakora uno munsi, abamerewe nabi benshi mu bamambre ba CNDD-FDD barimwo muri abantu bamerewe nabi. Ni kubera iki boshigikira umuntu ngo asubire mu nama nshingamateka kandi atakora akazi kiwe? Kubera iki wotora Evariste Ndayishimiye igihe wibaza yuko ivyo vyose biriko biraba ari kubera we? Kubera iki adafata ingingo zofasha abanyagihugu gutera imbere? Jewe izo mvo nizo mbona, kandi pression si y'abarundi gusa, murashobora no gukoresha abanyamahanga, tukabereka yuko abarundi benshi bashaka igihugu gitwawa guca na guca, kandi badufashe gushira pression ku bategetsi kugira bahindure ingene bigenze. Batabigize naho baca baraba amasanction bobafatira canke bareke kubafasha, kuko na kare ayo mahera babaha aja mu mifuko yabo. Mugabo igihe ayo mahera atafashije abanyagihugu, nta kamaro yo gufasha ico gihugu. Jewe nuturero duto tumwe nanze, mugabo twari dukwiye kwicara hamwe twese, kuko ibiriko biraba biraturaba twese uko tungana, n'abarundi bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu hagati cane cane. Ego murakoze Ambasaderi Apolonise Mbizi. Umushingantahe Jeanne avuze ati ibintu kugira ngo bihinduke mu guhindura ubutegetsi bohinduka bivuye mu matora, kugira ngo abari ku butegetsi bahinduke, haza abandi ngira ngo bategetsi bashobora guhindura ibintu bagatwarira abarundi bose. Amatora twarakurikiranye mu Burundi mu myaka iheze, ingene amatora yagiye arahindagurika. Uno munsi mubona hariho icizere c'uko biciye mu matora ibintu bishobora guhinduka uno munsi tugashika ku butegetsi bwiza burama? Murakoze Madame Alice kumpa ijambo.
Eh, mbere yuko nunganira Eugene kuri ibyo ahejeje kuvuga, hari ikibazo nibaza gikomeye cyane mu Burundi tutavuze rwose, kandi ico kibazo ku bwanje kitakemuwe no mu byo twokora coja imbere, ni ikibazo cerekeye ubutungane. Kuko mu mwanya uheze umushingantahe Pheneas yavuze ibintu bikomeye, ariko avuga ati ukwiba ibyo biba amamiliyaridi, umugaye igitoki, uwivye igitoki bakamupfunga canke bakamumerera nabi, mugabo uwivye ayo mamiliyaridi ntihagire icyaba. Mu vy'ukuri aho biza bivuga ikibazo c'ubutungane, kuko ahatagira ubutungane urumva nta kihari, nta jambo, nta mahoro, nta n'ubutunzi bwoshobora kuvugwa. Hari imanza zikorwa, urumva nk'uyu yivye igitoki arapfunzwe, mugabo wundi ntapfunzwe, urumva ni imanza niyo zibaye, kuko ntizinaba ziba izangondagonde. Mu misi iheze tuvuze ibyo byo kwiba canke igitoro kikabura, perezida wenyene Ndayishimiye yaravuze ati abanyagihugu jewe mu ndeke nzovyifatira mu ntoki, kandi vy'ukuri yaravyifatiye mu ntoki. Avuga ati jewe ndabihereza uwo nshaka. Hari ibyo yahereje n'umupfasoni wiwe, abantu barabivuga barabibona. Aho hariho ibyo yigeze kuvuga vyerekeye amabuye y'agaciro mu Gakara, aravuga ngo aravyifatiye, mugabo kubera avyifatira atawumusubiza, atawumubarira, atabutungane bukora, kandi atakiriko kirakorwa, nta giheza ngo gihinduke. Rero nkavuga nti ikibazo c'ubutungane, aho impinduka yose ihindutse kitavuye muri executive ngo kibicukuri ubutungane nyakuri butunganiriza bose, atawuvuyemwo, atawandya wangura, ico gihugu ntikizigera gitera imbere n'umunsi umwe. Kuko ahantu hose n'ibyo tuvuga vya gateka kazina muntu, ivyo vyose ntibishobora kuba atabutungane buhari. Rero nkavuga nti ikibazo c'ubutungane mu Burundi ni ikibazo nkoramutima. Turavuga tugiye turaraba ingene ibintu biriko vyagenze nuko biriko biragenda n'ubu, hariho sinzi ko ndakivuga neza mu Kirundi, ivyo bita culture de l'impunité vyaramaze gushika mu gihugu, aho bakingiranira ikibaba, atawukakaza uwundi, haba nabo baba bariko baranyuruza itunga ry'igihugu, n'abandi ntawe bararaba bagashira ku ruhande, kuko barazi neza ko nabo nyene bamwe muri bo bazoza kugira gutyo. Nico gituma navuze nti naho umukuru w'igihugu avuga ati je ndabifashe ndagiye kubikora, ndabihereje uyu canke ndabihereje uriya aye, aho tubona amaministere ubushikiranganji bwatswe uburenganzira bwo gukora ivyo bitegerezwa gukora, ni vya bindi twamye tuvuga kare, ugasanga ivyo muri santi bisigaye biri mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, mbere n'ivyo muri ministere y'imigenderanire ugasanga biri mu biro vy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, mbere yironkeye n'ibiro mu biro vya presidence, ataho twigeze tubibona haba iwacu mu Burundi kuva jewe mbaho, kuva nkurikira ivya diplomasi, kuva no mu bindi bihugu. Ivyo bintu arafise ibiro, mugabo ntiyotegerezwa kuja nk'uko umenga ariko arakontorora ivyo leta itegerezwa gukora, ahubwo ugasanga umengo niwe asigaye abikora muri irya fondasiyo yiwe. Urumva ngaho oye ni nk'uku guhindura uko ibintu vyategerezwa gukora bigata intumbero nyakuri. Mu Burundi rero ivyo bintu bidasubiye mu buryo nta kizogenda na gatoyi, kandi biciye hehe? Biciye mu butungane. Kuri ico kibazo rero umbajije imbere yuko ngira ngo tubandanya kuri ico kibazo nenda babajije ivyo vy'ubutungane nyene, uno munsi ubutungane bufasha mu minwe na leta, ni bukoreshwa na leta. Nimwibaza ko ivyo vy'ubutungane n'ivy'intwaro bijanye kugira ngo ubutungane bwiza butunganiriza bose buboneke, bica kuri politike nziza ireka ubutungane bukigenga cyane gose. Politike n'ubundi n'ivyo byose twamye turavuga, iyo hatari politike nziza, politike itunganya ivy'igihugu, igatunganiriza abanyagihugu,
n'abakora baba abashikiranganje baba nabo mu butungane baba abari bo bose bisunga ivya politike ingene ibitunganijwe mu gihugu gushikiza isaha rero iyo politike uko tuzi itunganijwe nta niyitunganijwe ahubwo kuko yaba iriho igatunganywa bimwe biboneka tuba tubibona abantu bakareka kubikora ari uko biba bibonetse mugabo jewe ku bwanje ntayo mbona iyo umuntu yovuga ngo politike y'u Burundi mu butunzi niyi politike y'u Burundi muri sante niyi politike y'u Burundi mu by'amagara y'abantu murambabarira niyi politike bimwe twariko turavuga mu vyerekeye agateka kazina muntu ni ntayihari kuko iyo bihari ibikurikizo cyangwa tukavuga tuti banaka na banaka barongoye ubushikiranganje birabananiye mugabo birahari ico ni kibazo gikomeye cyane gose rero nubwo butungane nibwo buri mu minwe ya leta nibo babukontorora nico gituma budashobora kuhaba nico gituma ivyo byose twariko turavuga ataho uzosanga hariho abariko barabikurikirana rero biragoye cyane bibandanije gutya bidahindutse ngo ingendo ihinduke ntaho tuja nuno munsi nyene ntaho tuja igihugu ntaho kija nico ushaka kuvuga igihugu ntigishobora gutera imbere mu gihe ivyo byose bidashoboye gutunganywa mu vy'ukuri rero mu byo umushinga ntaye Eugene yahejeje kuvuga je ndabitegera rego nivyo ariko ingorane ihari dufise mu gihugu nuko uri kuraraba haba mu matora haba iterabwoba rigakora ku munyagihugu wese ugasanga aho yari gutora uko yumva agatorana ubwoba agatorana igitsura ico jewe nibaza abarundi twari dukwiye gukora hari ikintu yavuze gihambaye yagira ati ni igiki cotuma twebwe abarundi je niko nobivuga tutaja hamwe abari hanze n'abatari hanze ku nyungu z'igihugu tukabija ku nyungu z'igihugu mwibutse ko turavuga ivya independance y'u Burundi kugira ngo iziboneke canke muri Afrika harabaye de resistance bwabo zari ama resistance pacifique abarundi yaba bo kwimviriye ineza y'igihugu bakiyumvira novuga amageneration akurikira kuko twebwe je namavuga ko turi generation iri sacrifice tukimvira generation ikurikira tukaraba neza ingene abantu boshobora kubrava la peur bagatinyuka ubwo bagashira ubwoba urakoze bagashira ubwoba kugira ngo bavuge neza ivyerekeye igihugu cabo igihugu erega nticapfuye kiracariho ivyo ari vyo vyose abantu nico gituma bategerezwa guhagurukira rimwe bakagira bati abazodukurikira je niravye uko ngana bazobe mu mahoro bazobe mu butunzi bazobe mu mutekano nitwiyumvira gutyo abantu barashobora kuja hamwe ubwo bwoba bakabutsinda bakavuga bati mbega none igikuru nikihe ni igihugu gikuru nikihe si jewe ni igihugu tumaze rero gukorana gutyo niho nibaza yuko ni nka mobilisation citoyenne yavuze ati abanyekenya baragiye hamwe baragira guti mugabo natwe ico kintu turagikeneye n'ayo matora akaba iyo mobilisation citoyenne yabaye abantu bumva neza iyo dushaka kuja n'uburyo twoshobora kubashikira ego ngira ngo turaza kukigaruka ko mu kanya imbere yo gusozera Jean-Marie Ndabashinze bagize bati kugira ngo ibintu bihinduke abarundi bo mu bwoko bwose bo mu ntara zose bo mihingo yose boja hamwe bagahindura ibintu biciye mu matora Ambassadeur Apoloni agize ati bagatsinda ubwoba mu mwaka wa 2015 twarabonye abarundi batsinze ubwoba baja mw'ibarabara bariyamiriza ikiringo cya gatatu c'umukuru w'igihugu w'ico gihe Petero Nkurunziza ariko twarabonye ingene vyahavuye birangira uno munsi nta radio yigenga iri mu Burundi nta mashirahamwe ajejwe agateka kazina muntu ivyo byo gufasha umurundi ari mu gihugu no munsi kugira ngo ashobore kuvuga ati jewe ndagiye gutora ngira ndore ikiri ku mutima kugira ngo mpindure ibintu ntatewe ubwoba canke naho no gutegwa ndarinze ngiye kugira mvuge ico nifuza biciye mu matora uno munsi mubona bishoboka
hariho umunyepolitike aherutse kuvuga wo mu Burundi yaherutse kuvuga akantu kanditse ku mutima yavuze ati mbega umuntu agira ubwoba ku badede kubera iki kuko naho agatere basaba ikigongo ntibareka kuyica arubwira ego ubwoba rero nta umuntu yotuma muranyumva muranyumva ubu ego turakumva ego nariko ndavuga nti hari umunyepolitike avuga ati kugira ariko je ndamwumva ubwoba nabi agatelefone ku kariho butegetsi karatugora buhari kuko naho wogira ubwoba ndamwumva nabi narabe ko telefone ubu ni itari sawa decharge cyangwa sinzi ego ubu turakumvise ariko mu kanya byariko biracamwo ntitwabumva neza nariko ndavuga nti eh, mperutse kumva umunyepolitike yavuze ati nta kamaro kugira ubwoba bw'abadede kubera naho basaba ikigongo ntibareka kuyica ikizokiza abarundi ni uko duva mu bwoba tukava mu bwoba tukereka aba bantu bariko badutwara ukutariko ko bidashobora bitategerezwa kubandanya gutya nta murundi twota kurisongoye mugabo ko abantu bagerageza kuja hamwe bakavuga bati ibi bintu ntibishobora kubandanya uku ahandi ho igihugu kiriko kiratembagara tubona mu bari abantu turiko muri kino kiganiro hari abantu baronse amabanga y'abubahwa abaminisitiri ambasaderi ko baravuga bati nyabuna ibi bintu barundi igihugu ntigitembagare tubona ico kintu rero c'uko umuntu yomanza akiyumvira gutyo ni ikintu gikomeye cyane abarundi dutegerezwa kuja hamwe tukaciyumvira honorable Phineas yavuze ati abamenyesha amakuru mubandaye musemerera nk'uko twebwe natwe imigambi turasemerera ibyo turabimwemereye twamaze ko turabikora kandi tuzobandanya tubikora gushika n'aho abanyagihugu babone ko ivy'ubutegetsi bubabesha atari vyo na gato kuko ubutegetsi bw'ubu n'abasi ba mbere b'abanyagihugu ngarutse ku karero natanze k'amamoto je n'ibintu byambabaje cyane uravye ico kintu abantu cari gitunze i Burundi cari gitunze i Bujumbura baba bayagura baba bayatwara ukaca uraba uti inyungu umuntu umwe yoba yaragiriye muri iyo mezire niyihe ukayibura ukaca ubona ko abategetsi bafyinira ku bukene bw'abanyagihugu Eugene yavuze ati n'abo bari mu butegetsi baragowe cyane kuko reka ndabaha akarorero nta mezi atatu aheze umuntu yari assistant wa minisiteri idasanzwe y'ubutunzi yaratereye umuryango wose arahunga nta mezi atatu aheze abo yabwiye yavuze ati jewe amahera ndayafise pe ati mugabo simbona iyo tuja yagiye akurikira uwari directeur de cabinet wa maire de la ville abo n'abantu bakomeye baprofita n'iyo systeme y'amafaranga baronka mugabo ubwoba bati ibi bintu birajahe kuko babona ibintu bitagana ahantu heza donc no muri abo bitwa ngo barafise avantage du pouvoir ntibabona iyo baja avuga ati ntaho ndiko ndarerera umwana abarundi rero duhaguruke turondera aho turerera abana bacu abari indani abari hanze kira noneho je nkunze kumviriza na president rega ivyo kugenda aramaze kubishira mu eventuality ubushize yavuze ngo murabesha tuzojana urumva arategura nawe nyene ko umunsi atazi arabona ko ivyo arimwo ubwato atwaye umunsi umwe buzibira umaze kuvuga uturi umukuru guti murabesha tuzojana nuko uba ubona ko aho bitera bija hageze ko ugenda ukajana n'abawe donc rero aho bizoca nkuko Eugene yavuze hariho abarundi bavuga ati amase ya kera ntagihibuho mu rutaro
jewe nanje ndi mu badashigikiye ibintu vy'ingwano, ko ingwano izana intuzo. Mugabo abanyagihugu bagiye hamwe ati nta ngwano dushaka, twarabonye ko dushobora kubana, amasezerano y'Arusha yaradushizeho dushobora kubana, hasigaye yuko tuja hamwe tukanka uwudutandukanya, tukanka uwitwaza amacakubiri kugira ngo atwibe, adukeneshe, atubuze kwirukira abana bacu. Twamubwira tuti hagarika, turakeneye abategetsi batwitaho. Aho rero niho tutegerezwa kuzoshika kugira ngo Uburundi ntibutembagarire mu itangana nk'uko biriko biragenda. Ego urakoze cyane, reka duhe ijambo umushingantahe Phineas Nigaba. Mwebwe Phineas Nigaba muri mu gihugu, nk'uko twamye tubivuga, bagize bati ibi bintu byoca mu matora abanyagihugu bakitorera abarongora bagatsinda ubwoba. Mwebwe nk'umugambwe ukorera mu gihugu no munsi mubona abanywanyi banyu no munsi mubabwiye muti tora ikiri ku mutima tuzohindura ibintu biciye mu matora, mubona uno munsi Umurundi ageze ku rwego rwo gushobora gutsinda ubwo bwoba kugira ngo ashobore kuja mu matora atore ico yifuza gishobora guhindura ibintu ejo? Twibutse ya majambo y'iterabwoba hirya y'ejo mu bintu vyo kwiyamamaza bagira bati batangatange canke bacimwe ntibabona canke n'ayandi majambo yo gutera ubwoba atandukanye. Mubona uno munsi Umurundi ashobora kuja mu matora agatora umutegetsi azomuserukira koko? Umushingantahe Phineas sinzi ko ariko aratwumva, niba atwumva ngira ngo agatelefone kiwe kamugoye, reka turaza kumuha ijambo niyashobora kugaruka. Eugene Nindorera, mwagize muti mu matora. Ego mu matora birashoboka kandi abarundi bashaka gutora ababaserukira. Mugabo nkuko nako ndabivuga, twarabonye ibihe vy'iterabwoba cane cane mu vy'imyamamazo, aho imigambi imwe cane cane uri ku butegetsi uno munsi nawo bideha itera ubwoba abanyagihugu gushika naho baja kubatera ubwoba mu mihana iwabo. Uno munsi kugira ngo Umurundi atsinde ubwo bwoba ashobore gutora ikiri ku mutima vyogenda gute? Ico kibazo ni ikibazo gikomeye cyane kandi ni ikibazo kigoye. Mugabo kubwanje, kuko abandi babivuze, tuko turarondera ineza y'igihugu, tuko turaraba ko abana bacu bokura mu gihugu kimeze neza. Amageneration ari imbere, tuteza gukorera ayo mageneration yandi, kuko bamwe muri twebwe turumuye, turakuze, dusigaje imyaka mike, mugabo ari abantu benshi tuko tuteza kwiyumvira Uburundi, kuko uno munsi twagiye muri evaluation y'ingene igihugu yatwaye muri iyo myaka yose. Nibaza yuko mu bintu vyokogwa imbere yuko twiyumvira ivy'amatora, turashobora kuja hamwe kugira tugire nk'iyo evaluation, tukavuga ati abarundi tureke amoko yacu, tureke intara tuturukamwo, tureke imigambwe tuturukamwo, turabe ko abarundi benshi baja hamwe bakagira analyse ingene igihugu kimeze. Tumaze gushika kuri iyo ntambwe tuzoba tugeze kure, mugabo ari abantu bazotinya no kugira iyo analyse. Nico gituma tuziza gukoresha uburyo dufise, kandi ndavye nk'ibi vy'ama réseaux sociaux turashaka gukoresha ubuhinga bwa none kugira dushobore gukora nabo bari mu gihugu bakadufasha ako kazi, naho kumbure ntibamenyekane, kuko araho bamenyekane boca batinya canke bakamererwa nabi. Nico gituma rero kubwanje ari ibintu vyinshi bishoboka, tugakoresha uburyo bwa none kugira dushobore kuronka abantu benshi dusangiye ivyiyumviro vyotuma tuvuga ati tukeneye abashobora kudutwara neza, kuko ingorane ya mbere dufise niyo. Si ibintu bishasha, ibintu vyatanguye kera, kuva Uburundi bwikukira titwarose abategetsi beza bashobora gukorera ku neza ya bose, kuko ibyo gukumira amacakubiri,
ubutungane budakora si ibintu byaje ejo bundi nkuko nabivuze ubu c'est plus grave qu'avant mugabo vyari bisanzwe bihari. Ikindi rero nanibagiye kare kuvuga mu bintu byo kogwa shaka gushimira Poloni yabivuze ubutungane mugabo ubutungane kuri jewe igikuru ni kuraba ko amategeko afatwa ashobora gufasha ubutungane gukora uko bwotereza gukora cyane cyane mu byerekeye ubwigenge bwayo kuko kubwanje uravye amategeko ahari ubu ntibishoboka na gatoyi kubera iki kubera reka ntange nk'akarorero ubu nk'uko Jean Marie yabivuze ubu canke ya Poloni ubutungane butwagwa na executif ivyo sivyo mugabo babicishije mu tegeko mu bwirizwa yafashwe n'inama nshingamateka inama kenguzamateka kandi yemewe na cour constitutionnelle iyo cour constitutionnelle barafashe iyo ngingo bavuga ati iyo ngingo irajanye n'ibwiza shingiro kandi mu bisanzwe atari byo. Hariho umuntu yuguriye mikro zibya mikro hanyuma tukabaha ijambo kuko ntisubira kumvikana mwamukoze ego nariko navuga ati iyo cour constitutionnelle yafashe ingingo kumbure baronse itegeko kuko uko amategeko ameze ubu umuntu wese azofata igingo itanezereza nka ministre w'ubutungane canke mukuru w'igihugu umunsi ukurikira azoca kugwa. Murumva yuko ntibashobora gukora neza igihe baba bafise iyo menace umwanya wose. Nico gituma rero ari ibintu vyinshi byo guhindura n'igihe twoganira tukagereza kuja hamwe twovuga ati ibikene bwa mbere ni ibi ubwa kabiri ni ibi kumbure ivyo bindi tukazobikira ubwa gatatu mugabo kubwanje ubwa mbere ni kumenya ingene koja hamwe tukatranscenda ayo amacakubiri dusanzwe atumerera nabi ivy'amoko intara imigambwe ibiki kugira turabe cyane ingorane twese dusangiye kuko izo ngorane uko nabivuze tuzisangiye turi benshi cyane kandi ukuntu twifuza uburundi wigenga ukwiye n'abatwara n'ibiki byose je nibaza yuko vyinshi turabihuriza ko nico gituma rero ico kintu cyo kuja hamwe ntivyoroshe kuko turavya kahise ku Burundi kenshi biratugora nabime abanyamigambwe batari ku butegetsi ugerageje kubashira hamwe ngo bavugire rimwe barabe ingene bogwanya abari ku butegetsi kenshi araho bica bipfa kandi bigapfa kubera iki ntibipfa kubera batumvikana ku bitameze neza mu gihugu bipfa kubera iki kubera batumvikana ku tuntu tw'amaronko twabo n'ibiki byose ibintu mu bisanzwe bitari bikwiye kubibagiza igikuru ni kuraba ko tuhanura abari ku butegetsi tukakora hamwe kugira batemeye guhindura ingene bigenza twoca turondera abandi bashobora kuja ku butegetsi kuneza ya bose. Murakoze. Ego mebambwiye ko umushinga ntayandwe nibwize ashobora kuba ariko arasaba ijambo niyo abatwumva ijambo ni gwiwe Andre ndikwigize mwa muri ko muratwumva. Ego ndabumva sinzi ko munyumva. Ego ubu turabumva. Murambo barerangira habaye utubazo twa technology ariko ibyamvuye ko ngira mwuguruye amalink abiri hanyuma biracanganika. Je nashaka numvirije nashoboye kumviriza bimwe byo mwavuze ariko nibaza ko ntituriko dushira urutoke ku kibazo nyamukuru c'u Burundi. Madamu Apoloni yarangirije ku kantu yavuze ati igihugu ntikirapfa kiracariho. Je mvuga nti igihugu kiriho mugabo kiri ku manga habuze akantu gato kagwa mu manga.
uravye ibice vyose vy'igihugu, uraba uburimyi, urabe indero, urabe amagara y'abantu, urabe amahinguriro, urabe amabarabara, umuyagankuba, nta gice na kimwe gikomeye. Yaba umuntu uzeye, yaba igihugu tukigereranya n'umuntu agwaye, ni hamwe kanseri iba yagiye mu bice vyose vy'umubiri, hasigaye akantu gatoyi umugwayi agapfa. Ivyo rero bikaba abari ku butegetsi ntavyo babona. Sinzi ko mwumviriza amajambo yaba mukuru w'igihugu canke n'abandi bavuga ko igihugu kimeze neza, kiri mu mahoro, gitunze, ko atangorane kandi gitwawe neza. Ivyo vyose rero muriko muravuga vyokorwa mu gihe umukuru w'igihugu n'abamufasha batemeye ko igihugu kigwaye, ntuzoza kukivura bataguhaye uruhusha. Nta na hamwe bizokwigera bishika yuko haba inyishu y'ibibazo. Uravye nk'amajambo avugwa, umukuru w'igihugu, turavye umukuru w'igihugu aravuga ati umwimbu wabaye mwinshi, nta ngorane y'umwimbu iriho, amahoro ni yose. Ariko akavuga ati igitoro kibuze kubera abanyapolitike bamwe bamwe bagiye kugifata, barabuza ko cinjira. Ivyo sivyo, kandi bose barazi ko atari ivyo. Hari umunyapolitike agiye kuzibira, arafise ububasha bwo kumukura canke bwo kumuhagarika. Mukumva ntuzeye mushikiranganje wa mbere avuga ati ibi vyose tufise, ingorane dufise, Uburundi bufise, no kubera ibihano vyafashwe n'amakungu vyafatiwe Uburundi. Ivyo navyo sivyo, kubera mu mwaka wa 2020 ibihano vyafatiwe Uburundi barabikuyeko, ahubwo mu 2022 ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya riratangura kugira ibiganiro n'Uburundi. Aho vyagarukiye murabizi, ntaho vyageze. Vyaciye bihagarara kubera ivyo bari babasavye ntavyo bakoze. Ni ukuvuga kugurura umuhora wa politike, kugurura ibinyamakuru, societe civile n'ibindi. Ivyo vyose ntavyo bakurikije. Ejo bundi umwaka uheze, leta yaragiye hamwe mu kwezi kwa Ndamukiza mu 2023, baragiye hamwe n'ikigega mpuzamakungu Fonds Monetaire International, barumvikana imigambi yogigwa yofatwa kugira bazamure ubutunzi bw'igihugu. Iyo barayisinya, mbere n'amafaranga ya mbere Fonds Monetaire International irayatanga. Habaye iki mu nyuma? Vya bindi vyose bumvikana bacabishira barabita barareka. Ubu rero vyarahagaze. Fonds Monetaire International yateza gutanga amafaranga igice ca kabiri imbere y'umwaka, y'impera z'umwaka uheze. Raba tugeze mu kwindwi, nta na kimwe babahaye, kandi bamaze kuza kenshi bababaza ati none bigeze he? Nta na kimwe. Murabona ivya budget, barababwiye ati gabanya, raba budget, mugire budget ikwiye, ntimubandanye muriko muragira deficit budgetaire irenze. Nta na kimwe bakurikije. Ivyo vyose rero urumva Uburundi rero ubu ucubona ni wa mugwayi ari ku mfiro, ari muri serumu. Amakungu yarahagaritse imfashanyo yose. Iyo rero umugwayi bahagaritse serumu bakayicomora, nta kindi kiba gisigaye atari ugufa. Niho tugeze, niho Uburundi bugeze. Serumu hasigaye gatoyi ngo bayicomore imfashanyo, kuko imfashanyo ntiziriko ziraza. Ivyo rero vyose muvuga ngo amatora iki Barundi baje hamwe, ntibishoboka mu gihe leta y'u Burundi itemeye yuko hari ikibazo. Itemeye ko hari ikibazo, ntizohamagara Abarundi ati reka tuganire turabe umuti w'ibi bibazo vyose. Ni ivyo rero nashaka gushikiriza, ntitugume tuvuga ngo hariho ego meno ijambo twariko tuvuga tuti koko wiki, uko ngira ngo leta ntiri kwirihuta kugira ngo igire ibiganiro kugira ngo ibintu bisubire mu buryo.
kuko nk'uko mwabivuze leta ibona ko ibintu bimeze neza. Uno munsi mwebwe mubona ko hokorwa iki kugira ngo ako gaserumu gasigaye ntigacike ntikadenduke? jewe ivyo mbona bikwiye gukorwa ni ibintu bine. Ica mbere nuko ubwa mbere leta yemanga yuko hari ikibazo ibi bibazo vya politike canke vy'ubutunzi yuko vyayinaniye gutorera umuti, hanyuma iyo ivyemeye, ica kabiri cokorwa nuko leta yokoranya abarundi bose, abanyapolitike, amasosiyete sivile, amaradiyo, hatasizwe nyuma impunzi ziri hanze, bicara baganire barabe ingene Uburundi bwotwagwa, ingene bozamura ubutunzi, bonagura ubutunzi bw'igihugu. Ica gatatu nuko leta yishimikije ico izoba yumvikanye n'abo bantu bose, abanyapolitike n'abasosiyete sivile bari hanze n'abari mu gihugu, eka n'impunzi na diaspora, bokoranya, bohamagara abafasha Uburundi, kuko bose bararindiriye yuko Uburundi bwerekana yuko hari bufise ubushake bwo kumvikana, bwo kuganira n'abandi Barundi. Bahamagara bafasha Uburundi, bagira ati ngiyi programme twashizeho y'ukunagura ubutunzi, y'ukunagura politike, twagiye hamwe n'abarundi bose mu mihingo yose, abari hanze, abagwanya, abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi, n'abandi bose. Ngiyi programme y'ukunagura ubutunzi, y'ukunagura politike twashizeho. Mu gihe leta itobikora byoca bigenda gute? Kuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze butwara, kandi nta kinini cakozwe kugira ngo abantu bishire hamwe, abarundi bavugane ibibazo bitandukanye bihanze igihugu. Uno munsi hamwe leta itokora ivyo, vyoca bigenda gute? Umuntu unge mbanze mvuga ica kane, ni naco ca nyuma. Ica kane nuko hoshigwaho inzego zitegura amatora abereye, inzego zihuriwe n'abarundi bose, zitegura amatora adakumira, amatora arimwo bose. Ivyo rero nivyo bine, kandi umugambi uzotorwa ngo uyobore igihugu niwe uzoca utegura umugambi w'iterambere rirama ry'imyaka myinshi, rifatanije n'abahinga bazoba bashize batora. Ivyo rero uko ari bine bigenda, ica mbere kidakozwe ni ukuvuga ko leta yemanga ko Uburundi buri ku manga. Urumva nta kindi, ibindi ntibishoboka. Nico gituma mvuga nti bose baravuga ati iyo niyanka hariho izindi nzira. Mwavuze inzira z'abanyagihugu bogerageza bakaja mu mabarabara, ariko mwarabonye mu mwaka wa 2015 ingene vyagenze. Nkuko Mandela yabivuze ati iyo inzira zose zabuze, zapfuye, nta bundi buryo bwo kugera kuco ushaka atari gukoresha inguvu. Nibaza ko izo nguvu nazo nyene abantu ntibozishira inyuma, kuko mu gihe ivyo vyose vyanse, nta wundi muti uzoba usigaye, kiretse tugize tuti turemeye yuko Burundi bugwa mu manga, turaburetse twirabira, bamwe bati turi hanze ntaco, nta ngorane. Mugabo mu gihe ivyo vyose bitabaye, nukuri je ndabona ko igihugu kiriko kiragwa mu manga. Nivyo nashaka gushikako. Murakoze. Ego murakoze mushinga ntaye kwigize Andre, reka ngo dufate umunota umwe tumere nk'abasozera. Mwavuze muti ubutegetsi bwiza bwoca mu nzira y'amatora, abarundi bakaja hamwe bakitorera aba barongoye, naho nyene bamwe mbona bagira bati ivyo ntibishoboka kubera baratega ubwoba. Mbega uno munsi ejo n'indorera mwasabye muti abantu bose boja hamwe, uno munsi turabona ko nta maradiyo yigenga, nta mashirahamwe
adaharanira inyungu za politiki akiriho mu gihugu kugira ngo ashobore gufasha abantu kuja hamwe uno munsi amaradiyo yofasha iki kugira ngo n'ayari hanze ngira ngo yofasha iki kugira ngo abanyagihugu bashobore gushika kuri iyo ntambwe yo kumva ko byose bishobora guca mu matora. ari kuri mute. Mikoro yanyu ngira ngo irazimije. Sorry, mwabajije icyo kugwa n'amaradiyo. Uno munsi amaradiyo yofasha iki kugira ngo ngira ngo muri iyo mobilisation y'abanyagihugu kugira ngo bashobore kumva ko byose bishobora guca mu matora. Samatora gusa kuko navuze amatora kubera kumbure ni ikintu abantu badakunda gushira imbere. Mugabo ku bwanje ikintu gikuru ni kuraba ko abarundi boja hamwe kugira babone co kimwe ingene igihugu kifashe n'icokogwa. Je ku bwanje mu buryo ubuhe kugira ngo baje hamwe? Sabwe Nivyoca mu buryo ubuhe kugira ngo abarundi bose bashobore kuja hamwe? Ya reka mvuge gusa ico mwe mukora. Mwebwe abamenyesha makuru cyangwa amaradiyo. Ivyo ingene je nibaza yuko amaradiyo abari Burundi barabumviriza. Nivyo cyangwa sivyo? Nivyo. Urabona yuko iyo ni ivyo si ibintu vyoroshe. Urashobora kwandika muri journal wacu canke journal yari yose mugani bangaye basomi Burundi. Niyo journal uteza kwigura amahera, ntusa amahera yo kugabura umwana ni kwera iki woja kugura journal. Mugabo kumviriza radio abarundi barabikunda cyane. Nico gituma rero ku bwanje abo maradiyo namwebwe abamenyesha makuru murafise pouvoir ikomeye cyane. Hanyuma igikuru ni kuraba cyane cyane bwa kabiri ko mwokora mufasha ko abarundi baja hamwe. Tugiye mu bintu by'imigambwe by'amoko by'intara by'iki ntimuzaba muriko muradufasha kuri iyo ntambwe tuteza kuraba imbere. Jewe nibaza yuko murafise uruhara runini. Hanyuma teknoloji y'ubu ibi bya WhatsApp n'ibiki byose ntituramenya kuyikoresha neza kugira tushore gushikira abarundi aho bari hose kugira tubafashe kuja hamwe. Araho umuntu yibaza ati reka jewe mvugire umugambwe wanje canke iki, tureke ibi by'imigambwe turabe situation turimwo isaba yuko twese tuja hamwe tukibagira umugambwe turimwo kandi tukarondera nabo bantu bari muri CNDD bamere nabi nka twese ko turabe ko twoja hamwe. Urero mutanguye kuza murakora mufise ico ciyumviro mu mutwe muzoca muraba ico muhindura mu ngene mumenyesha amakuru canke ingene mutanga ivyiyumviro. Nashaka guhereza nawe muhampaye umunota umwe, nashaka kubwira umugenzi wanje Dereya yuko nambabona yuko ijya point ya mbere ariyo izotuma n'izindi zihaba, ijya ya mbere nishoboka kuko nawe nyene yabivuze ivyo vyose twese turabibona. Ni kubera iki abari ku bitegetse batavyo babona? Nabo nyene barabibona. Kubivuga c'est autre chose. Baravuga yuko vyose bimeze neza mugabo barazi ko ibintu bitameze neza. Umukuru w'igihugu avuze ati uwo muntu adashaka ko ibitoro bishika mu Burundi ndamuzi kandi sinzomuhana. Ikindi ngaho ushaka niki? Arabizi. Mugabo ntashaka gufata ingingo yategezwa gufata mu bisanzwe kugira iyi solution iboneke. Ingorane rero sukutabibona barabizi. Nabo babihakana mu gitondo misi yose baja mu maradiyo bavuga vyose ngo bimeze neza, barazi ko atari byo. Uko twese turabibona niko eriki bo batabibona kandi bari mieux placé que nous kugira bayibone. C'est surtout un problème de volonté, ntavyo bashaka. Igihe rero atavyo bashaka ni kuraba comment contourner iyo manque de volonté yabo. Niyo mbona yoba point ya mbere kandi kubwanje gukontourna iyo point ya mbere ni kuraba ko twoja hamwe kwerekana
ibitameze neza kandi icokogwa kugira ivyo bintu bihinduke. Mugabo ndazi ko ari ibintu bitoroshe, mugabo sanga turiko turakorera ku neza y'abana bacu, tuteza kuguma tubiganira, namwe muzodufasha amaradiyo n'abashamije amakuru gushika dutore amasolution ashobora gushirwa mu ngiro, kuko ibintu vyo kuvuga hejuru ataho bija ntibidufasha cane. Murakoze. Ego murakoze Ambasaderi Apoloni simbizi turiko turasozera ngira mu minota ibiri umwanya uriko uradusiga bati abarundi twese twoja hamwe kugira ngo turabe nyene ivyo bibazo byose bihanze igihugu vyotorega umuti cane cane. Mwebwe mubona kuko kuja hamwe koca mu buryo buwe ibi binyamakuru vyogira uruhare uruhe? Murakoze. Ikirico nk'uko n'abandi bahejeje kubivuga jewe ko ndavyumva, kurondera ko ubutegetsi bazokwemanga yuko ibintu bimeze nabi bakavyivugira, nibaza yuko ngaho tuzobirindira tukabikena. Turamaze kubona neza yuko ivyerekeye dialogue batavyirukira cane gose, mugabo si kuvuga yuko batazi ingaruka yavyo nziza yo kugira ngo abantu baje hamwe bumvikane, na cane cane mu gihe babona ko ibintu biriko biragenda nabi. Nkibaza rero yuko icambere ni twebwe tutegereza kugira iyo sursaut. Mu Kirundi kirananiye ingene ndakivuga, ni nk'uko tugarura ubwenge gatoyi, tukagarura umutima, tukareka kwikunda, kuko hariho ikintu umengo sinzi ko ari umushingantahe je nabivuze, ko dushobora kwibaza ngo turi hanze reka turyame dusinzire, tukibagirwa yuko dufise Uburundi sinokwiraba jewe jenyene, jewe Poloniya noteza kuraba Uburundi nk'abarundi bari mu Burundi n'abatari mu Burundi. Kandi tumaze kuvyiyumvira tukareka kwikunda, kuko tumaze kwikunda ntituzokwishira, novuga mu gifaransa ntituzokwiexposa, kuko abantu benshi bariho bashobora kugira ikintu boterereye, mugabo twamye tuvuga ibintu vy'ubwoba niko, mugabo hariho n'ibindi vyo kwikunda kubera utuntu. Je rero nkibaza nti ico kintu kirakenewe ko abarundi bahaguruka bakiyibagirwa gatoyi kugira ngo bibuke Uburundi nk'Uburundi, kugira generation zikurikira zoye kumererwa gutya uko tumerewe, uko abarundi bari ngaho bamerewe. Igituma banka yuko bahura n'abandi abari ku butegetsi nuko barazi igituma eje nahejeje kubivuga, agira ati bobo nta ngorane kumbure bafise, nta ngorane babibonamwo, ariko ni twebwe twenyene, nta bandi, ni twebwe abarundi aho bari hose, baba mu gihugu baba hanze. Ubwo buryo burashoboka mu gihe abantu bahagurutse, kandi hariho abantu bahora bahaguruka bashobora kuvuga bagasangira ivyiyumviro hanyuma bakarondera ubwo buryo kugira ngo tubisohokemo. Muti none ibimenyesha makuru, ego cane ibimenyesha makuru bifise uruhara rukomeye cane gose, kandi ivyo mwarabibonye, twarabibonye. Umushingantahe Ndori yavuze ati bodufasha, mugabo na twebwe nk'abarundi dukeneye ko ivyo binyamakuru bishobora kudufasha, bidufasha muri vyinshi, biratanga inyigisho, biratanga amakuru niko, kandi baragira igikorwa gihambaye baraba ubuzima mu gihugu ene buriko burabaho. Ariko natwe nk'abagomba gukoresha ivyo binyamakuru, novuga nti n'abarundi natwe twogerageza tugafashanya, novyita gufashanya, bakadufasha mugabo natwe tukabafasha, ko turazi ko bitoroshe. Naho nibaza nti ivyo ari vyo vyose uruhara rw'umwe rurakenewe, uruhara rw'umwe rurakenewe. Ubwo bwoba bwadufasha tugerageze kubutsinda, ubwo buryo bwo gucamwo tuzoburonka ari uko tuvuganye, kuko nitutavugana n'ubwo buryo bwo kugira ngo turondere ingene igihugu kiva mu kaga ntibuzokunda. Naho rero jewe novuga nti twebwe jewe nk'umurundikazi
nkatanga ivyiyumviro vyanje nkitanga jewe nk'umuntu ari mu ma organisation zanje izo ndimwo ni Alliance des Burundais du Canada mwavyumvise twebwe turafise iyo engagement niyo niko novuga yo kugira ngo dukorane n'abandi tubashe gukiza Uburundi tubashe gufasha Uburundi ko bwova muri ya manga mushinga naye nikwigize yavuze ati ni serumu nibayicomora ishobora gupfa naho rero nogeza ku mwanya uri kurahera murakoze ego murakoze reka duhita mu rwanya majambo yenda bashinze umumenyesha makuru kugira ngo wewe urabona ingene abarundi boja hamwe kugira ngo bashobore kuganira ivyo bibazo byose ngira ngo nawe urafise ico woterera kugira ngo iyo ntambwe abatumire bandi bariko baravuga tuyishikeko umunota umwe urakoze Alice jewe message nagomba kuyitanga nagomba kuyiha abarundi mu bice bibiri ubwa mbere mpere ku barundi baba hanze diaspora ABC yabaye novuga nti ABC yabaye nka moteur yagiye imbere iravuga ati barundi muri hanze haguruke turabe yuko twoja hamwe abandi rero bari mu yandi madiaspora nibaje hamwe abarundi bavugane abarundi dushire iruhande utuntu dukunze gushika mu barundi tukutitaho tukuraba ivy'igihugu kiro kiratembagaruka mengo ni sinema baje hamwe hanyuma message ya kabiri no yiha abarundi bene bacu bari mu Burundi mpereye ku basendedefted CNDD-FDD bamenye babone yuko nabo nyene indongozi bahaye abanyagihugu atarizo nimba umukuru w'igihugu Eugene yabivuze ambasaderi yabivuze n'umukuru w'igihugu avuga ati uyu muntu yabuje igitoro ndamuzi mbwa ntaco nzomukoza murumva yuko ivyo bintu vyovyo birenze nuko umukuru w'igihugu aba atamugamba afise ukuzotorera inyishu abanyagihugu bafise kuvyerekera amenyesha makuru naho ntaco rutazokora nkuko twabitanguye aho oye nta wogira ubwoba tuzogumuko turiko turasemerera gushika naho abarundi babona yuko ivyo abategetsi bariko baratujanamwo atawundi muti atari kubihagarika kugira ngo turabe murundi ruhande wo kuja imbere murakoze ngaho nyene turangije kino kiganiro dushimira abatumire bacu bagize bati ibintu bimeze nabi cane haba mu bibazo by'ubutunzi bya politiki by'agatakazi na muntu eka n'ivy'umutekano umuti batubarundi bose boja hamwe kugira ngo bashobore kuganira kuri ivyo bibazo barabe ingene byotorega umuti abarundi bo migambwe yose bo mu ntara zose bo mu mihingo yose cyane cyane abarundi bari mu bihugu byo hanze boja hamwe kurusha tukaba tunashimiye mbere ya ABC yafashe ingo yo gutangurira abandi twizere ko bazoca bakurikira kugira ngo ibi abatumire bacu baje kuvuga bibandanye biganirwa mu barundi bari hanze n'abari mu gihugu hagati reka rero nshimire abatumire bacu ambasaderi Apoloni Simbizi mwakoze kwitaba muri kino kiganiro mwakoze namwe kudutumira jewe nka ABC kandi natwe twashaka dushimire urunani rw'amaradiyo radiyo Inzamba radiyo RPA na Renaissance televiziyo Renaissance kubona mwaratwemereye mukatwitaba tugira dushobore gufatanya kino kiganiro murakoze cyane Eugene Nindorera namwe mwakoze kwitaba muri kino kiganiro mwakoze kuntumira hanyuma nkashaka cyane kubifuriza akazi keza kuko nkuko nabivuze abamenyesha amakuru n'amaradiyo arafise uruhara runini mugabo iyo ngwano si iwanyu gusa tuza gukora hamwe twese murakoze cyane Andre kwigize naho twabaronse mu kiganiro guteye kure mwakoze namwe bisho muterereye yego ndabashimiye kuba mwantumiye muri iki kiganiro n'ivyo sinashoboye guterera byinshi mugabo ivyo navuze nibaza ko nabivuze bivuye ku mutima nkaba nizeye ko muzobandanya ibiganiro nk'iri ushiremwo abandi benshi murakoze yego murakoze cyane Jean Marie ndabashinze turabashimiye ko namwaterereye muri kino kiganiro
murakoze namwe mwantumiye muri kino kiganiro reka nanje ntangize shimira ABC Canada. ABC Canada yagize iki ciyumviro kugira ngo ikangurire abarundi babo hanze n'abindani kugira ngo bashobore kuja hamwe barabe ko igihugu cacu kitotembagara turorera. Murakoze cegera c'umukuru w'umugambwe Frode Bufenias Ningaba yari kumwe natwe muri kino kiganiro mugabo ngira agatelefone kavuye kamugora yahavuye atabandanya gushika kumpera. Reka rero nshimire kandi bagenzanje bariko badufasha mu buhinga bw'ivyuma kiganiro nkuko mwavyumvise mu ntango mwari mwagiteguriwe n'amaradiyo Inzamba Gateka Kawe, radio RPA ijwi ry'abanyagihugu hamwe na televiziyo Renaissance. Naho gutaha.